ubushakashatsi bwa Stockton Rush wari ihagarariye ikigo ca Ocean Gate yari yakoze ubwato bwa yise Tita bwikubise hasi, noneho we n'abandi bane bapfa badashitse kwihangiro ryo kubona ibisigozo vya Titanic. Ubwato rutura bwasenyaguwe n'amazi y'urubura mu 1912 haraheze imyaka 110. Ni ihangiro Stockton Rush yari yihaye ryo gukora ubwato buzotuma ingenzi zigenda kuraba ibisigazwa vya Titanic, ariko rimwe ryonyene gusa yabikoze atwaye ingenzi nawe nyene arimwo. Noneho ubwato barimwo bwa Tita bwaje gusenyagurika burashwanyagurika. Nimuze tugaruke ku nkuru yaciye ibintu mu nyindwi irangiye, aho tugiye kumenya ukuri w'icahitanye abantu batanu bari mu bwato buto. Bane muri bo bari barishe umwe amadolari 25,000 kugira babashe kubona ibisigazo vya Titanic. No ku bwato bwari mwigeragezwa bugenda rimwe gushika ahari ubwato ntibwongera kugaruka, ndetse n'abarimwo bose bapfirayo inyuma y'imisi 4 kuri wa 22 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2022. Tugiye kurabira hamwe ibigenda bivugwa n'ivyagiye vyandikwa na cyane cyane kuri no nkuru ikaze. Titanic ubwayo bari bagiye kuraba iri hafi ku metero 3800 uvuye aha tubona amazi, no kuvuga ku isi. Ikaba yaragize impanuka mu ijoro kujya 14 rishira 15 z'ukwezi kwa 4 mwaka wa 1912. N'ubwato bwari rutura ico gihe bwari bwarakoranywe ikoranabuhinga canke se technology yari igezwe ico gihe, aho ndetse bwari bwiswe ubwato budashobora gutwagwa canke se unsinkable boat. Gusa bwaje gutwagwa bukoze urugendo rimwe gusa, nago nyene ritashitse ku ihangiro ryari tekanijwe. Ubu bwato mu ijoro ry'uwa 14 rishiri wa 15 z'ukwezi kwa 4 mwaka wa 1912 buvuye i Southampton mu Bwongereza bugana i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bugira ku birometero 41 ku isaha. Inyuma y'amasaha 3 gusa yaraheze butanguye urugendo. Bwaje gusekura ikibuye c'amazi yakonje haboneka isonga beshi bita iceberg. Noneho ubu bwato buza gusenyuka bwicamwo ibice bibiri, bituma abantu 1,500 bose bapfiramwo. Yabaye imwe mu mpanuka nini imaze gupfiramwo abantu benshi cyane mu mazi kugeza ubu. Gusa nyuma y'iyi mpanuka, ubushakashatsi kucateye impanuka ndetse no kwitegereza ubu bwato bwa Titanic vyagiye bigeragezwa n'abantu benshi, ndetse kuva mu mwaka wa 1985 abantu ba mbere bashoboye kugera aha hari ibisigazwa biri ku metero 3,843 uvuye ku butaka bw'isi, ndetse bukaba buhereye ku birometero 650 uvuye ku gihugu ca Canada. Kwigeragezwa ibisigazo vyagiye bikogwa na bamwe n'abandi, harimo n'uwashinze ikigo gikora ubushakashatsi mwigenda mu mazi ca Ocean Gate, ariwe Stockton Rush, nawe havuye apfira mu bwato kuyu wa 22 z'ukwezi kwa 6 umwaka wa 2023. Rush nk'uko vyemezwa na Daily Mirror ngo buri gihe yakuze yifuza gukora ibitangaza, aribyo vyatumye buri gihe yifuza kuvumbura ibintu atawundi muntu n'umwe arageraho. Iki kinyamakuru cemeza ko Rush yakuze yifuza kuzoba umu astronaut canke se wa muntu agira mu bigendajuru mu kirere, gusa vyaje kwanka aho yavanye, aho ibi vyaje kwanka bivuye kuba amaso yiwe atabona neza nk'uko abitangaza. Ibi rero vyatumye avana amaso ku kuba umu astronaut, noneho aha amaso mu bijanye n'amazi n'ibijanye no kwibira mu nyanja. Ibi rero akaba ari byo vyatumye arondera gushinga ikigo ciswe
Ocean Gate ndetse ashinga n'ikigo cyiswe Tita. Stockton Rush yavutse mu 1962, bivuze ko yasezeye isi afise imyaka 61, akaba ari engineer w'umuvumbuzi. Mu mwaka wa 1944 yavuka, akaba uyu Stockton Rush yavukiye mu mujyi wa San Francisco nyuma y'uko yankiwe kugerageza kuba umu astronaut kubera ikibazo cyo kutabona neza ijisho rimwe. Yatangiye gukora mu kigo gikora ivy'indege za F-15. Yakuze cyane yumvira kuba nk'umukinyi wa filime ya Star Trek, aho Kapitene Kirk ariwe muntu yifuza kugera aho atawundi muntu arigera ashika, ndetse n'ikiremwa muntu kitirigira gikandagira. Yagize ati, nyuma yo kwandikwa kuzoja kuri Mars canke Jupiter, nabonye ko nkwiye gushira ingufu zose mu bijanye n'ingendo zo mu mazi. Ibi akaba yabivugiye mu kinyamakuru ca Bloomberg mu mwaka wa 2017. Rush utangiye kugenda akora ibijanye n'ubuhinga bwo kugenda no kuja mu ndiba y'inyanja kuva mu mwaka wa 2000, aho yubatse igisata n'ubwato bugenda bukontorogwa n'umupilote akoresheje za buto. Ubu bukaba bwashobora kujamwo abantu 12 ndetse bukagira ibiyo aho umuntu yashobora kuraba hanze, mugabo birumvikana neza na neza ari mu mazi. Mu 2009 Rush yakoze anashinga projet yise Ocean Gate ari kumwe n'uwa inshuti yiwe Guillermo Sorhin. Kuva hashingwa Ocean Gate yakoze mu mwaka wa 2015 iki gasa n'ubwato yise Scrops 1. Ubwato bwashobora kwibira kugera ku metero 1000, ndetse ubu bwato bukaba bwari bufise uburemere bw'ibiro 5120. Iyi Scrops 1 yaje kugira 6 ari byatumye mu 2018 akora Tita Project, aho yarafise ihangiro ryo gushikana abantu n'ingenzi mu ndiba z'amazi, ndetse bagashobora kuraba ibisigazwa vya Titanic. Titanic isanzwe iri ku birometero 3843 uvuye hano ku butaka. Ino projet ya Tita ikaba ishobora gutwara ingenzi 4 n'umupilote azitwaye agira 5. Tita n'ubwato bwapima rero ibiro 10,000, no kuvuga itoni 10, ibiro 10,432. Ikaba ifise umuvyimba ukoze mu nyuzi za carbon zigize santimetero 13, zikugagwa na titanium. Tita yarifise ubushobozi bwo kubira mu mazi kugera n'imiburiburi ku birometero 3,800 munsi y'inyanja uvuye ku nkombe mu mazi. Ugendeye kuri manevre z'amato akoreshwa cyane mu nyanja, nk'ubu buryo aba afise uburyo bwo kuyifasha kuzamurwa hejuru mu gihe ubwato nk'ubu bugize ikibazo. Mu mwaka wa 2021 Tita yakoreshejwe igeragezwa rya mbere inshuro 10 kwibira mu mazi. Ubwato bukaba bwari bufise imashini 4 zibufasha gusunika umucanwa w'umuyaga nkuba, bigafasha ubwato kuba bwaribira n'imiburiburi ibirometero 4 buri saha. Reka ubonaho twinjire ngo turabe kungene buno bwato bwari bukozwe. Tita isanzwe ari ubwato butoyi, kandi isanzwe igizwe na santimetero n'imetero 6.170 kuri metero 2.180 na metero 2.150 uteruja hejuru. Ikaba ishobora gutwara abantu 5, muri bo harimo umupilote n'ingenzi 4 gusa. Aba bose bategerezwa kwicara ku gatebe banyeganyega buke buke bizungurutsa. Imbere muri Tita hari igisa n'icirore, aho umuntu ari mu bwato ashobora kwitegereza imbere mu mazi. Ibi kandi uri muri ubu bwato
bukenera amatara n'ubushuhe kubera yuko buno bwato bugenda hasi cyane mu ndiba y'amazi. Ibi bikaba bishoboka rero yuko mu gihe atabushuhe buriho usanga hakonje cyane ndetse n'amazi yaracitse ibarafu. Ubu bwato rero buno bushuhe butangwa n'aya matara aba ari ku mpome zikikije buno bwato imbere. Ubu bwato kandi bufise systeme ya laser na sonar bituma hafatwa amasanamu hifashishijwe kamera ziri hanze aho umuntu ashobora gukora ikarata ari mu mazi. Ibi rero bishobora kwerekana buri kimwe cyose, yewe haba n'icuma cononekaye kikiyerekana kuri computer ziri imbere mu bwato. Tita yari ifise oxygene, umwuka mwiza wo guhumeka uri mu bwato imbere abantu bashobora gukoresha mu masaha 96. Ibi ariko bikaba biva ku kungene abantu bahema. Ubu bwato rero kuyaga n'abasigaye hejuru mu mato aba yatwaye ubu bwato imbere y'uko bwinjira hifashishwa GPS bakiri hejuru buke buke, ariko bamaze gushika hasi bakaba bakoresha uburyo bwa video. Ibi bikaba ari byo rero bavuga yuko bishobora kuba bifise ibyago cyane. Ndetse mu mwaka wa 2018 ubu bwato bwageragezwa, David Poge yari aburimwo yemeza ko bwatakaje itumanaho hafi amasaha 2 yose, bituma manevre za off the shelf bigorana yuko abantu bari hejuru bashobora kuyaga n'abantu bari hasi mu bwato bwa Tita amasaha 2 yose. Bikaba nivyo vyatumye bishira abantu mu kaga. Ibi rero vyatumye benshi bagenda basaba yuko Tita yogenzurwa cyane imbere yo kureka ubu bwato bugatangura gutwara ingenzi. Muri bo basavye harimo David Rodriguez yari sanzwe ari directeur wa Marine Operation muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yasaba ko mu gihe mu kuzimu ku birometero 3,800 ahari Titanic haba hari pression nyinshi vyoshobora gutera ivyago vyinshi ku bu bwato. David Rodriguez yase kwemerera vyuzuye ubu bwato gukora ku mugaragaro ingendo zo mu mazi. Kutagenzurwa rero neza no kurenga ku mategeko ya fizike nk'uko vyemezwa na Ofer Keter, umushakashatsi mu bijanye no kwibira mu mazi, ngo nivyo vyatumye uyu Stockton Rush yarasezeye isi, ndetse asezera isi ari kumwe n'abandi 4 b'ingenzi. umwe wese yarishe ibihumbi 25 vy'amadolari ya Amerika. Ibijanye na presiyo hamwe n'uburyo bwa sonar bukoreshwa mu kumenya uburebure canke ikintu gishobora gutangira umuntu, hamwe na initial navigation ifasha umuntu kumenya aho ari naho agiye. Ibi byose ariko ngo Ocean Gate yari bifise, ariko James Cameron yemeza yuko iyi mpanuka yabaye kuyu w'Imana ishobora kuba yaratewe nyabona n'ibibazo biri imbere mu bwato. Kuyu wa kane rero nyuma y'amasaha 96 bivuze iminsi 4 bari mu bwato, vyatangajwe ko abantu 4 bari mu bwato bose bapfuye, harimwo 4 bari bishuye umwe ibihumbi 25 vy'amadolari ya Amerika, no kuvuga imiliyoni 1.700, harimwo umunya Pakistan Shahzad Dawood yarafise imyaka 48, akaba kandi yari kumwe n'umuhungu wiwe ariwe Suleiman Dawood yarafise imyaka 19, ngo bagiye mu bwato kugira ngo anezereze se mu gihe kuri w'Imana genekerezo rya 18 ubwo binjira mu bwato. Ari umunsi utarusanzwe wo guha agaciro abavyeyi baba papa. Sabo bonyene biri gusa bari mu bwato, kuko bari kumwe n'umufaransa Nargelo Paul Harry, nawe akaba yarafise imyaka 77, akaba yakunda gukora ibijanye n'ubushakashatsi mu mazi na cyane cyane mu ndiba z'inyanja, akunda kwibira. Bari kumwe kandi n'umwongereza w'umutunzi Hanisha Harding, akaba nawe yarafise imyaka 58. Bakaba kandi bari kumwe n'uyu yara CEO canke se Chief Executive Office wa Ocean Gate ariwe Stockton Rush, nawe akaba
akaba yarafise imyaka 61. Ibi rero bikaba ari ibintu byagerageje gutera ikibazo cyane, aho ubushakashatsi ndetse n'irokorwa ryabo byagiye bikorwa hirya no hino. James Cameron yayoboye filime ya Titanic yemeje ko hashoboka ko habaye iturika indani muri buno bwato, aribyo byatumye rero bano bantu basezera isi. Kuri ubu akaba atanumwe ararokorwa, ariko bakaba barabonye ibisigazwa vya buno bwato barimwo bwa Tita, aho babibonye hafi ku metero 480 uvuye ahari ibisigazwa vya Titanic. Ibi ariko vyahaye abantu benshi inyigisho, mu gihe kuri uyu wa kane nyene mu nyanja ya Mediterranea naho hapfiriye abantu 100, ariko abantu benshi batihutiye kurokora ubuzima bwabo, mugabo ingufu zose bakaba bazisize gukorokora abantu b'abatunzi mu nyanja ya Atlantique, mu gihe mu nyanja ya Pacifique naho abimukira b'Abanyafrika, mu nyanja ya Mediterranea naho abimukira b'Abanyafrika bashika 100 basezeye isi, ariko bakananirwa ubu barokora. Reka tubashimire ko mubanye natwe muri kino kiganiro. Nizeye ko mashoboye gutahura vyinshi, na cyane ku bijanye na runo rugendo rwa Ocean Gate, na cyane rwa Tita. Reka tubashimire, subscribe ku bantu muje ubushasha, kugira ngo amakuru atandukanye muzoze muraronkera ku gihe.